sinzi abantu kuno babitahuye sinakosoye Sadbi nakosoye indirimbo yakoze alright kuko Sadbi is a legend afite ibikorwa yakoze ashobora kuba azi hip hop kuko ni inspiration nani ashobora kugira inspiration nkaririmba ibirofu mugacamo ma collection nese ibintu bisanzwe ashobora kuba yagize inspiration mugabo rero ico twabaye bukore ntari kwemera yuko umudiho wa hip hop abantu bafite izina baza novuga bawuteshaga bawica alright okay bawica kuko abantu bawishe ntibazosa gutumviriza man nazoshobora gutumviriza ugasanga agenda so indirimbo nziza nuyumve sohoke hanze mugende umurapera cavuga nande rugira cyangwa kubera iki kumva zuko hari abantu usanga barabumva hip hop bavuze hip hop bacawumva mu Sadbi niyo hip hop how yari hip hop novuga yuko ujya ndirimbo mbo numvise reggae z'umuziki iraryoshe mbwa ni kuri kuje reggae za hip hop ni kuri kuje reggae za hip hop pesa bazo gukubita ni kuri kuje reggae za hip hop kabisa calling gravities but this one will come as gravities be pretend I'm by walk kuko nkora rap byari bitito ni wayumza kugira inzigo Nagwa gasore. Yeah, correction. Akamo TV mumeze gute mumeze neza je meze neza kabisa ndashima uhoraho ndashima Imana yo mwijuru kabisa wa mwigeme wanyu washi Delisia himba zaragwaye guys zaragwaye vraiment nyene mucamu bitahura nyine umuntu akiswe n'amagari nyine bica bigenda ariko rero uno munsi n'umunsi mwiza ni muri quartier twatembere muri quartier vuga ati reka turondere bishasha biri kuri uno musore turi kumwe ngaha ni gikorwa cyasohotse cyo muri Sadbi yamwishuye yameze yumva Sadbi yasohoye challenge uyu musore wacu aramwishura ndaza kubadondorera umusore kwanza uwari we ava yuko aduga kwijambo uno musore asanzwe ari umuhinyanyuzi w'imiziki asanzwe akora imiziki indirimbo akorera imiziki abaririmbyi hariho indirimbo yakoreye baolege bakingorongoro urumva abaririmbyi benshi ngaha nyene mu gihugu cy'u Burundi uno musore asanzwe ari n'umuraperi asanzwe arapa ariko nubwo arapa arafite arakora indirimbo ama R&B karirimba ama hip hop kora ragaton amaraga ibintu nk'ivyo karibu sasa bro. Asante sana bro. Ndameze neza kabisa ndashima. Tugusanze muri quartier witurije. Ewa na impowesheje kabisa ku mabiti. Ivyamamare muba muteramye kubiki kenshi yo nk'ubu mutariko mura kora ibintu. Bamuteramye kubiki. Inspiration no gutekereza tu kugira unguka ubundi bumenyi utari muri studio utari kurandika uburi kurumviriza ibindi uri kuraraba industry like music ngo uburi kuraraba ibindi uburi kuraba ibintu vyahe bo hari gemba ndi muri movie kenshi mba ndi muri mu bintu vya industry tu mu bintu vya industry okay uraba uko vyipasa ambo twidondorero nyezina rero neza uwariwe kuko je nagusiguye mu ncamake twidondorero neza we uwariwe fisi nito SBM nk'umufungo mu pro aho nkara numvise beat nkagira nk'umupro igiko kuri flow beat iri kuziko ndayiriye mvyibushe nkahaga bikamera uko so nito SBM Diandre I'm an artist ongera nka producteur musical nkaba ndi umuhapper ni SBM indome zitatu hashtag igikoko biba birangiye ngo ndabujya vyibushe nkahaga irindi igikoko kuri flow beat iri kuziko ndayiriye mvyibushe nkahaga bikamera uko wiriye uvyibushe ya hip hop mvyibushe nk'ivyibushe mvyibushe ndayiriye mvyibushe nkahaga bikamera uko jewe mvyibushe like hip hop iramvyibusha hip hop irakuvyibusha ariko kuboko nikogera imbere gato oya ega hip hop ni sikuvuga ngo kuvyibuha kuvyibuha no voilà okay je mora numva benshi bavuga ngo barapere ngo kugira barape bara maboro bamanza burya wewe neza uhora harunga umuntu agomba gukora hip hop uhora umuhanura manze afatiki kugira imizuki duge neza agire vibe nyene irenze hajya tala ni tala singombwa ngo unye ikintu runaka canke unye ngo kugira bize ubizi utabizi navyo buzi ni nkukurega hari muri ndasho hari umuntu mukujya manza kujya gapiripiri avuga ati je atagapiripiri kame apeti nigikunda nundi avuga ati jewe kweri ava yuko nkora igikorwa manza kwishitura
hariyo abameze uko hariyo abameze uko muga nko kuri jewe ni mood bivana mood bandimwo nari muri mood yo kuririmba sindirimba ndi muri mood yo kuryoherwa ni kuryoherwa muga si kuvuga ngo hariyo abatagira hariyo ababigira tu okay umurivyi Sadbi uramuzi rero Sadbi uramuzi sana uramuzi cyane kabisa. I know him as a Burundian artist. Yani hip hop arayishoboye ko amaze gukora hip hop nyinshi. Hip hop arayishoboye canke nyine na paramia tu. Njua nini unaniuliza hiyo? Unaniuliza Sadbi afu unasema hip hop arayishoboye. Warakoze challenge nkagwa gasore warayisubiyemo. Sivyo? Niyo mpamvu nenda kwaje kuri Sadbi. Bon, je sinzi ko ayishoboye kuko naranyemeza. Bro, wewe ni producer. Okay, navuze ni sinzi ko yobashoboye hip hop. Kuko naranyemeza. Narigera kwemeza. Naranyemeza. Niko novuga ya. Mugashobora kuba yizi nabyo. Ashobora kuba yizi. Ashobora kuba aravya akakana. Ati akagasore kambwiye ngo sindigera ndakemeza reka nje kumviriza akaca yumviriza iyo we waririmbye nkagwa gasore wasubiyemo. Akaca avuga ati shi nakwa namu nawe nyene nshobora kubitamwe itomwemeza none bishika riga birashika ariko ndibaza umuririmbyi wese asohoye indirimbo muri we abari hit abari hit arose umuntu amubwira ngo wapi nturanyemeza urabona yuko umengo ntabitahuye gute none umuntu niyemeye kugira abafana ashatse oyaye erega we ukoze ubona ko gikaze bro ugenda uvuga ati ndawa wipima gasohora ndamwica urumva ukazubona umuntu mugenzi wawe ngo je ko nturanyemeza kabisa nakujya dufate ba bifesi bamwishuye ba postinze bavuze kira munemere gufana washaka no kugira no kudafana washaka niko no objectif wewe ndo murapere ndazi ico hip hop punchlines kwandika bars ibintu byose control ibintu bya rap muga rero ivyo iyo uri umuntu arimba hip hop ivyo bintu no bikurikize ngo nyemeze lyrics nkaraba lyrics even your flow mbo nuburanyemeza tuko ndi producer hip hop ndayizi nakoze hip hop baranzi nakoze kuva mu natanguye 2016 nakoze za Master Fab Love zande zose narishuye Master Fab Love narayishuye nakoze ama hip hop nyinshi ama freestyles menshi barazize tu abanzi babazize tu kabisa none abaririmbye kurema amantuze baragaruka bakubwira ati we umeua ubibona ikintu kibona wamaze kurekura wamaze kurekura nta master ugiye wisubiyemo ni wamaze kurekura ni ubona feedback oya singombwa bimbwiye singombwa bimbwiye nose ko yabonye correction ko none Sadbi ko yabonye correction yarabimbwiye correction yarayibonye namushikije ishobora yarayibonye kwanza correction kwanza yasaki my name is a phantom pick up your shit here these is a quantum we gonna have the nigga rap as a rumble pick up your shit throw it in that bitch ngoda kidogo imiduga yarirenganye hari gihe ushobora gusanga hari akantu nyene kamusobota twagiye my name is a phantom pick up your shit here these is a quantum we going have the nigga rap as a rumble pick up your shit throw it in that bin I ain't go what we calling gravities but this one will come as gravities be pretend I'm about walk kongwa rap byari bitito ni wayumza kugira inzigo nakwa gasore correction kabisa guys rero je sinari bwitamporize rero niko ndumviriza ino mizuka yuno musore wacu SBM watanguye umuziki ryari we yari tala kuva nyiri mu peti gusa natanguye kwinjira muri studio since in 2016 okay utanguye umuziki wararirimbye cyangwa watanguye kubita nka bijya by'aba kesi natanguye ndirimba natanguye nkubita hip hop natanguye nkubita hip hop then mu nyuma canza kuba producer kabisa ko SP hasyo tu kujya nakubwiye uko usanga abaririmbyi turiko turashakisha ibintu bishasha genre experience niko navuga numvise mistari kwanza waririmbye yankako gasore urumva nibindi bintu biri behind gusa wisunze beat wafashe beat suko ariko hari yindi nimba nabonye nimba bayitangwa ikije vy'imiziki vraiment ntavyo mbanzi cyane yaririmbye kujya nyene nkagwa gasore ni down toto town no the so shikana no tuzoshikana yaririmbye jare bijyanye bijya bavyitangwa ikibijya nk'udufate ari nka challenge nk'ubu master
Fabiro yarimvye master ukacumba ngo ni master ukamenya mwayisubiramo kuryari ego kujyanye ariko wewe peut-être ijwi ukarikomeza ukuntu canke ukajya cover covering ndi cover utakoze cover utagize cover gute ndumuraperi subiramo cover numva ko itameze bien cover gute kwa sindagutaho oya cover ariko none uzi ko stanishinga cover y'indirimbo ya Kidumu ega ukora cover bo ni inspiration nabyo nakubwira ntoka jewe sindaronka indirimbo yo inspira ku buryo numva ko no ikora cover aha mu Burundi ko nasubiramo nkayigira cover cover kayibirimba bijya nyene kwa bibosi shasinzi kabisa peut-être bizoshika mugana vyonse ni sindaro mbo peut-être bizoshika mugana vyonse mugabo mfete cover biragoye ko mfete cover ni gusubiramo umva jewe ndi producer ndi composer ndi guitarist ndavuza piano les instruments urumva sanze nzi no gukompoza kuri kino nosubiramo indirimbo y'umuntu kabisa aha rero mu baraperi b'abarundi burya Sabi kuri no hip hop we yakoze ntago agasore wishira nko muri hip hop we wigeze kumva nk'iya kangahe subiramo ikibazo tu bora Sabi se muraperi mu bisanzwe mu R&B ariko arakora hip hop rimwe izina kera za nyene urazizi kera ko yari mbana hip hop yazicishamo umva ni target avuga ati jenge ni fan base y'abaraperi nabo rero mu ma hip hop maze gusohoka nkino ntabwo asore Sabi yasohoye wishira mu kibanza nk'icya kangahe mu ma hip hop maze kumva zonga mu Burundi zasohotse mu hip hop zimaze gusohoka zaboneshira abarundi bakoze bamaze gukora ukabona neza ko ari tag jenisha mu kibanza cya kangahe oyaye iyi nkagwa gasore turi kuri Sabi kwanza ndayishira mu kibanza cya kangahe wewe uri mukoso wa correction ariko ujye wagize correction wewe iyi nkagwa surishira mu kawaida ile ngoma mbo sinzi abantu kuno babitahuye sinakosoye Sabi nakosoye indirimbo yakoze alright kuko Sabi is a legend afite ibikorwa yakoze ashobora kuba azi hip hop kuko ni inspiration nani ashobora kugira inspiration nkaririmba ibirofu mugacamo mu collection nese ibintu bisanzwe ashobora kuba yagize inspiration mugabo rero ico twabaye bukore ntari kwemera yuko umudiho wa hip hop abantu bafite izina baza novuga bawuteshaga bawica alright bawica kuko abantu bawishe ntibazosa gutumviriza man nazoshobora gutumviriza ugasanga agenda sohora indirimbo nziza nuyumve sohoke hanze mugende umurapera cavuga nande rugira cyane kubera iki kumva zuko hari abantu usanga barabumva hip hop bavuze hip hop bacawumva mu Sabi niyo hip hop how yari hip hop kabisa none nkagwa gasore mu ma hip hop yasohotse wewe ikrasa nko muri 10 basi niyo ndumviriza irya ndirimbo yose ntani urige urumvira nayumvise igice numvise gusa ngira simbizi cyenda kupa kuko uri mu mazi ati namusize kera aho kera ndamusiga amaparara nkora ibyunguka man urumva ofete turinga kugira duserukire hip hop tuko dukora umudiho wa hip hop kandi dukeneye ko iyo hip hop nayo igira isoko abaraperi hip hop igasubira ikamera kujya yari iri kera voilà igasubira n'uburyohe bwayo rero ukubise hip hop ufite izina uzi ko mfite fan base cyane cyongereza fan base I think urumva ugaca usohora indirimbo nk'ijya abantu banyanya gaca bavalida nawe uri umuraperi vraiment kandi umva ko ari amakosa bon nubukosoye we mugabo ubu ushase kwerekana ko hip hop iriho kandi hip hop iryoshira hari rero faut pas yuko muza murumviriza hip hop zishobora kwica isoko izindi uko novuga nkago gasore rabisha iraryoshe irabisha izo sinabigira ko ari yabihera nabibihira oya wewe SBM uryoshye iraryoshe voilà mu buryo bwayo production yayo oya indirimbo kuko umuntu yovuga ati nakaraberewe atarinze gukontrola ngo ikirato yakiguza ngaho ko siraryoshe wamaze kujanisha tan ukajanisha na melody biryoshe wamaze kujanisha tan ugatwa na melody nugo ririmba ibirimi bitazwi nugo none tumbizi nibiza abashini gisame voilà kandi zikaturyohera indirimbo umaze kuririmba ugakurikiza amategeko ibiryoshe mugabo abantu bacasigara bakaraba lyrics
nabajije ati mpagaze iraryoshe Antado Products kwa ndi umuproducer indirimbo ikoze neza nakibara iraryoshe mugasi iraryoshe ikoze neza imeze bien kuko ziraryoshe imba ndiko ndajija urumva mvuge ni ryoshe nabandi baca bayanga oya wewe rega ni kwendo vyawe ni uko nazino kubwira ati bro iyo kamera jembone ni aburofa mani mfise uburengaza bwo kuvuga uko nshatse ariko abo bantu baza kwanga ikintu kwera ngo jengo ngo na chance numva ko nabo niba manze bacumviriza amatwi yabo nayone arabemeza ikintu nk'uko novuga ko ujya ndiyimbo mbo numvise reggae z'umuziki iraryoshe mbwa ni kuri kuje reggae za hip hop ni kuri kije reggae za hip hop pesa bazo gukubita ni kuri kije reggae za hip hop kabisa ariko inyuma yaho hari master warayikoze duhonje sinakoze master nakoze danger part 2 inaje eat of danger part 2 danger part ariko wisunze master ya Fabiro ya hija beat nyane Fabiro yari yarigeze kunda ni challenge hip hop ni challenge kandi sagino yavuze ko yabakoma sivyo nakubwira ni challenge erega ni challenge nandi ndashaka gukoma kugira ukore urumva cyangwa uvyuke mugazi kuvuga ngo yarakoze ngo kugira tuvyuke urumva ko je nayisanzwe nkora je cyo nakoze nabaye bukosore urumva kuko uvyuye umuntu asanzwe afite ibikorwa nyene arakoroka aragutera correction akakwereka ko yavyutse je cyo navuga hip hop ni challenge sinzi ko nano wabitahura mugabo hip hop si beef novuga ni challenge urumva ni mudiho ni hip hop nyene siko nimeze tuzi ko navuga ya mbe ngangari warayikoreye system warayiti sinayiti ariko hari umutipe nga mukamenge nyene Sugbima Cafe we shanga ngari yarayikoreye system kandi iragenda bien ariko niba bisigura yuko indirimbo yose challenge je zo kwikorera hari na urabuka avuga ati vraiment reka vibe yayo yaje ariko nesha kuduha kapira ya danger rero part 2 twumva ingene nayo ni wayishishu S dangerous animal call me dangerous in Godzilla uranyumva kuri inapotea nishakuwa na mistari mingi sana twende sasa aho nyene hari ucabona ati binakauka oya nivyakamye ofete oya nivyakamye S dangerous animal call me dangerous in Godzilla uranyumva kwicika kizira kuri rap nje nasaze nje kubwira inapotea Messi inapotea kabisa nyimbo ya zamani nyimbo ya 2018 ivyo ndabitahura indirimbo nyinshi cyane ndamaze kwanga indirimbo 30 yavaye iyo donc mugazi bisirwa ngo nayibagiye oya nuko udaherutse kuyirepeta muri bagiye muri show amanza kugira repetition kwanza yibutse kusanga ibintu byinshi biri mu mutwe ariko rero nigikire wombwira kuko abaraperi barabakombe baraze kubakoma kino ni wobwira abaraperi babarunduzi babamesha ari kubona neza yuko batari muri movement bagenza Mbo ni gukora cyo nababwira ni gukora cyane na hip hop kagira izina ryayo ikagira hakanovera kakira hip hop abarundi bakeneye ya hip hop atari ya hip hop ifite message kandi ryoshe quand même niko novuga ha mu munagakora Jean kayidandaza nakindi niko novuga ya kabisa none wewe bujya SBM urafite imbuga udandaza ko imiziki nk'ubukozi yo challenge kamunyishura kamukosora ndafite YouTube indirimbo zanje ziri hose ku ma platform hose Apple Music Spotify everywhere urazishirako kimya kandi bikagenda neza yego ukaronka agafaranga kimya ego kubera iki none umuntu yazishaka ko none aziko ata amafaranga yoronka nabonye umengo nibitaho izirya zindi mbuga za urinde ushira en fait ushira mu indirimbo muri platform idandaza no kwibona yuko shaka gukungukira cyane kazana keke cyane no kushobora ko en fait uburi kuri dandaza itegeza kuguko biba biri koze okay ndibaza challenge isohotse warabonye abaraperi ingene batanguye kuvuga mukombozi wo yari isa DJ acasohora indirimbo umengo n'ubutumwa bwiza ntiyasohoye hip hop yari karidogera abandi ngo muri kura tubesha nkungu yo si hip hop reka manze ndagukosora babifesi baravuga biba akamizwe n'ingoma we burya uba wifuza ikintu kimeze gute kugira ubone neza ko hip hop yasubiye itoto uba wifuza habe
muri industry bigende gute bikogwe gute je kuri jewe mbo kya mnafise strategy yiwe yo gukora kya mnafise strategy yiwe yo gukora mbo je cyo nababwira tu ni gukora hanini ni gukora plus tukiga cyane experience tukaza turaraba n'abandi batonspire kuko nko ndaraba tugerageje kwasanga abanywanyi baradusize ukiyumvira no kwera imiziki y'abandi idandazwa cyane mugiye wacu urumva mugabo cyangwa iwacu ugasanga uri umurapere uzakomuririmba bya bindi nyene uzokamukubita bya bindi nyene na vibe umwanya ukabiheba ukaja mu bindi ukacanga kuducanganya ukakumva mu R&B donc je navuga ni uko icyo nabasaba nuko ni byiza guhitaho umudiho umwe nimba uri umuraperi if you are rapper bikore nyene nk'umuraperi nyene tukubone kuri umuraperi nimba uri umuntu wa R&B nawe bikore nka R&B apana kutucanganya Alvin yarabihevye ngo nta mafaranga biri mu ngo nta nabana bari muri hip ikintu gikora kubera ugikunda kandi kubera ugishoboye ikintu atagishoboye atacikunda cyangwa ugikunda ukaba atacigishoboye ni yarashoboye hip hop sinzi impamvu yayihevye sinzi yabonye ivyunguka ko atabiri bivana na plan yiwe uko novuga yarabisiguye kuko nanje urumva ashaka kuba afite plan kuzobiheba mugana aho bizi muga siyo plan yanje ivyunguka ariko wewe woshinga nako biriyo muri ivyunguka biriho novuga biriho mbo bidahari naho umuntu arabizana aho rero kuri Alvin kuko mugiye ati urifise hip hop uzi hip hop yishoboye uyikunda ushaka kuyiheba urayikomeza ubandanye ukora hip hop harabaye comparison hagati ya Fabirove na Alvin Smith nyene mugiye bose bitwa nk'abaraperi urumva Fabirove amubwira ati je sinzohemukira hip hop ariko nawe ne tugize gato tuzadusanga yaririmbye R&B urumva na Bifes nyene yarakoze hip hop cyane tubona aratangwe gukita atangwe gukora ama challenge y'indirimbo bivana plan bivana plan y'umusani abafise nubujuju canke n'ubwenge oya ni ashaka plan erega umuntu arapanga plan kukabona ati no plan yiwe ni y'ubugugu kudufata umuntu ariko acisha umuferega mu murabara nimba bona ko ashoboye R&B nayo nk'akarorero nimba bibona ko ashoboye R&B bashaka kwinspira abantu R&B umva njye nakubwira ivana na plan yiyo abafise hanini iyo plan wabona ariko R&B yiyo ushaka kwinspira abandi kandi ari abazikunda iyo plan yo umbwira ni iri ngaha wa muririmbyi wabona ko ashoboye kuko we abantu baririmbura babona ati uyajua urabimenya n'umuntu aje muri studio uravuga ati ku mutima ati upeti nimesha cyangwa uyu ni kibamba Alvin none wari yarigeza kwemeza basi ku ma hip hop yose yigeza ko sisi mtu wako yani wewe kuna nichanganye kuna nipitisha hapana kimya yarigeza kwemeza kugira numve ko amahitamo yafashe ariyo canke ari ubujuju bon jewe abantu banyemeza nabantu shaka kumva bakanyanspira shaka kuba n'inspire rap yo mu Burundi kubitanya inspire ugasanga yo muri Niger canke yo muri London canke handiranye inspire bon je sinovuga ngo Alvin yaranyemeje canke aramaze kunyemeza siko ico nkora turaba artiste twese turabaririmbyi ni gushigikiranira siko umugenzi wasohoye ikintu ukamushigikira cyane na mbere ukamushigikira cyane na mbere kandi ikintu uko nimye nakubwira en fait na ndirimbo mbi ihari siko bivana ukuntu umuntu aba yayikire cyangwa ukuntu umuntu aba yayakiriye cyangwa umuntu ukuntu aba yamushikiriye ndashaka gushima indirimbo cyane nka yanga mugani sigura yuko nasi indirimbo y'umuririmbyi sikuvuga ngo navyazi kuririmba ngo cyane mwagwazi kurapa maybe ashaka kuba afite indi stock nawe bizi urumva mugabo antuka nimwe nakubwira umuziki ni challenge uko umuntu akoze nawe gwamo muri yo challenge urumva mbo ni nkakujya ni nkakamari novuye ko ni nkakamari umuntu ashese karata nawe sheti yindi urumva kugira mukina mugani bisigura ngo nazi gukina bashobora gutsinda imbere canke ukamutsinda rero nawe bize misanzu Alvin bo ashobora kuba hararyoshe harakene question zawe hararyoshe vema ujya Alvin arafatira sana y'TV sana numufana w'inoti mbo arabizi misanzu arabizi n'umu artiste
Numu artiste mwiza arabizi. Oya sindamutinda utinye gute. Arabizi nyene naramaze gukora amahiti. Ndamaze gukora amahiti. Yego ariko abantu benshi je baramaze kumbwira ati Alvin ayuyimba. Kweli benshi. Umuntu amaze gukora hiti. Meme na Freeman rigeze kunyemerera ati Alvin ayuyimba. Erega. Ni inspiration. Kuririmba ni inspiration. Urashaka gusohora indirimbo nziza no munsi ugasohora mbi. Yeah. Urashaka gusohora nziza kisho natoa mbaya kandi uzobona abantu bose bagurira. Burya se uri umufundi wo kubaka inzu ngo iyi nzu ngo n'ukunda yubatse nabi ngo akazima ijyana nayubatse neza. Urashaka kwiye truth. Erega ikintu kikubayeko ikintu kikubayeko kibaho kikwigisha. Voilà. Erega nandi niko byoshika nka terrace watanga kubita ingoma mbi abantu bakayanga bakagira nabandi bayikunda. Safi sana. Tuja ku musozo. Akapera ubunyene yani ya this ku barapera barundi. Iyo sindirimbi hari. The question was really in the movement. Wanauliza kijana gana na leta vest. Niko moja sina team nataka kuwa jeshi. I be trying to the gym kijana niko fresh. Niggas poly plan for fighting jo tabia zao. Bari higa ndabari hafi. Sindi kure yao. My name is already dry teeth niggas. Niko mbala mni west quickly niggas. Me already give it them fight more than. They feel me father them say bombo clad. Me already bad man as a soldier. Me as a diamond the black man soldier. Jamana kamisha kabisa. Bon. Tuja ku musozo rero. Burya umaze kubona isoko ngaha mu Burundi iri hehe muri yo midihe hagati ya R&B na hip hop wewe vyumaze bivana no kuno dandaje kubita hip hop kubita bivana no ku mashow basabera ngaha mu gisagara. Voilà wewe kubita indirimbo nziza kubite na clip nziza amuyiha abarundi rako bazoyanga ari imbi bazo kugira nimbi ari nzazo kugira nimbi cyo ndabakundi hano nabibi banka. Oya cyari gukosoka cumenye kuno abantu bameze ukamenya ibyo tegereza gukora. Okay. Ndashaka kuba nkora indirimbo iyo mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa ugasanga abantu ino nironse mashe mu ugasanga ashaka kuyipromotinga ahandi nk'akarorero. Mbese urazi kusumbya abarapere benshi ngaha mu Burundi bazwi ubasumbya nyene vibe ubasumbya no kurapa. Ariko why none wowe utamenyekanye kugira nawe ugaragaza iyo mpano neza kuko ino mpano yawe urashobora kuba uyifise ikaze ari ugasaba kwera utari famous cyane usanga ari ahantu idashitse habuze iki. Ibintu by'imiziki en fait bigoye umuntu afite ibintu byinshi abajeje gukora ugasanga music uyikora you don't have management uri umuntu ashobora no sponsor ugasanga ibintu nibizosaba ko ari wenyene ubyifashamwo wirira clip wiyambika ugira ibiki urumva. Donc rero hari igihe usanga umuntu ashobora gukora agashikana kuri ibi urumva mugo usanga nashoboye gushika kuri ya level yuko yoronka connection y'abandi canke kuri bwa buryo yuko yoronka connection y'abandi akaja kuri teragakora n'abandi. Yani ko novuga hanini mbwa nibisigura yuko byoca bicinega umuntu. Je nambandanya nkora kanyenzo ngo manda bahise uri kuri derange siniko nabite 16 17 18 19 20 21 22 nasohora indirimbo yitwa umufu ndasohora yitwa kwisi ndasohora umurundi kazi ndasohora danger party tuyo kwishura Fabilove ndasohora garukiraho ndasohora summer time ndasohora freestyle 1 Friday freestyle 1 2 3 4 5 6 ndasohora Melanie Gikoko gukizwa ni nyinshi na album ndiko ndategura nzoyibatamo. Ariko urashobora kurengana kwibarabara umuntu nyene ntanamenye yuko SBM tujya ni SBM twumva birashika nyene abakuze baba kwidandaza ubona wo kwidandaza gute nk'uboro nka management ubona wo kwidandaza gute kugira ube famous nyene ibintu byawe ntibi ni kuronka kwanza opportunity kuno ushikana ibikorwa byawe ku radio hose bigashikira aba promoters bose kandi nabo bakavyakira bigashikira n'amedia yose. Ekumbure niho umuntu acamenya uko akora cyangwa uko nateye neza actually. Niyo camenya ko abizi cyangwa niyo camenya luck. Niyo camenya inuzeya stability y'ibintu byiwe. Uko navuga. Uramaze create showbiz rero. Create nka base nyine kugira uvugwe. Uramaze no kwiyumvira kubikora ivyo bintu. No ambo sivyo wanje. Ariko uramaze kubona ababikora ico bibafasha.
Bon, ni strategy. Kweki base n'ububeshi. Uri kurabesha abantu. Kweki babesha none. Boca kuvumbura babeshe. Nyene ariko bakaba bagwira n'abafana bawo gaci babesha. Boca bakuvumbura babeshe. Suko na confuse wafana. Sawa wazisha uriya musani kutumika base. Nk'umusani yoza umukorera indirimbo gacavuga ati. Ça dépend na base. Ngomba gukora ko ariyo base shaka kugwa amahera. Ari base shaka ko wiyahuye. Ati wiyahuye nka base shaka gukora ni kwinjiriza amafaranga. Ya nabari base. Ariko ukamenyekana bakakuvuga. Tikagahungu kagize ubunubuka. Itari kwinjiriza. Ikiguciya inzina ariko yeshera handi hantu mu yindi category. Mu yindi category. Navyo gukora. Ibyo niba biri professionnel quand même. Base uko biri kose, base itegeza kwinjiriza uko biri kose. Itakwinjirije Nikuvuga wayikoze nabi. Kabisa. Sala SBM. Kuna sheri. Mie. Kuna miaka mingi mu muziki abasani nabo turabazi vya. Ndamufise sinobesha. Kushawaza ndamufise bre. Shanza waza makumvira question mbajije. Sasa jama kwani uriza. Nashaka kwera mu bisanzwe abantu badukurikirana. Ibi bintu barabira akavuga ati n'umuririmbyi. Abarinzi nabo hari ukungene no muri basade bashaba tesa baramaze kudufata bivana discipline ushakuraba ushaka nyene cyubyumva kabisa dusozera ukora pere ukora pere urabona dufate ukameramani wetu Bobo urabona vara noir blanc udisinge gato njo nani CEO wa Kamo TV mudisinge gato cyo dusoze twagiye yitwa Bobo twagiye wasi rapere sasa wewe ndagutiwe nagiye muziki na inspiration muga disi yaje nako akonivamia mudisinge ari kuvamia hari ibintu yambwiye ngo peti ngo nibavayo niko yambwiye turiko turaza ndambwiye ati okay unasema nivayo ngo utasikia twende sasa twende kazi ya gihereza irageze ndaje nja kwipaka sigabansi biwanje isako kadombere ngendabe isiragaze nja n'abakunzi biwanje inje nakanonkore kondo umuriro bita volcan wendeme mwoma dafaka nakajambo nkoresha mu gutukandi kidaimone mu kuzimu niyo mvuka yo namanivugira rap ni gwanja I'm not start now natanguye kuva kera burakemfu kamesa bikigongwe minduke umitsi mikene tu marayika ndumugensta nkoresha urutaro mu kugenda want fuck bitch nikomeze ndahenda imvanjiri hageye fo kumanda iyo bwije fata urutaro ngaja kuwanga ndigikoko mu mutima afite inzigo afite umugambi wo kungara inzugi ndikizombi ndaziko afite umugambi wo gupinga SB hamwe n'abandi gezaho rap y'umurundi nukorako nandikishikara mu n'umutwe ndirimbiri mu maraso ndikizombi Bobo amazombi sasa maana tukona zombie igikoko igikoko ikidaimoni ntubica ahubwo muri hip hop Messi izi hip hop nimba ari uko badufashe gusa abakunzi b'umuziki umuhanura kuja muri hip hop nk'ubyo umwana umuhanura kuja kwe amanyanga avyitiyemwo gusa nobanza ko nanje navyitiyemwo nabanza kumuha discipline kwanda abavyeyi bama then akaraba nawe ivyahitamo antukahisemo hip hop ni guca umwicari kwa mbyambo kweko hisemo hip hop ashaka kubwira waranyinspire gacumbwira rero hip hop bimeze kuno gacumugiza voilà no bwana imbwa I told you ni challenge hip hop is a challenge mvuze zombi ivanze kumanda Monsieur umwana rero nawe nk'ubu dufata umwana baramwirukanye ku ishuri ugiye kumuvugira umuvumwisha yarumvise kuri kizombi uri umwana w'ikizombi injira umuvyeyi nta kosa yari yakoze umwana injira reka ndagushimire cyane reka ndagushimire cyane ndakwifuriza ibyiza mu bikorwa byawe hip hop igende bien imiziki uronka amafaranga baze kuri coding wawe benshi nanjye tuzoza kuririmba remix y'ubunure tuzoza kuririmba ubunure warayumvise karibu kabisa tuzoza kuririmba remix yayo ndi muri industry rega ngo mandabira tu tuzoza kuririmba remix yayo kugira tumve quality asante sana reka nshimire cyane abakunzi ba Kamo TV shimira cyane Bobo wafata kamera
ama image usanga ari bien ameze bien nubwo inyuma mwumvise ibintu guys turi mwisi turi braza twamusanze aha asanzwe akorera mu karere rero kwera atamatara hari murabizi ibibazo dufise amatara ntayahari twakora muri studio wiwe hatagase neza ariko tuvuga ati reka tuze ngaha ndabakunda cyane je ndi Mr Koresha umwanya